Hello, Juifu. Uyu munsi tugiye kuvugana ku kibazo abantu benshi twibaza canke ku bibazo usanga dufise twibaza. Ukibaza ati ese uyu muntu arankunda canke uyu muntu ko tumaranye igihe canke ko tugendana akaba yerekana yuko ankunda ariko akaba atarabimbwira. Ugasanga rimwe n'umuntu aba akwereka yuko agukunda, aba akwereka yuko agushuhiye ariko bwaca ukabona yahindutse. Umuntu agusiga mu bizazane utazi ko agukunda, utazi ko akwanka, mugabo ukabona uyu muntu ntashaka kugenda, ntashaka kukurekura ngo ugende. Ariko wamubaza uti ese urankunda, ukabona ico kibazo ariko aragikwepa, ariko aracirengagiza canke ukabona arakubwira ati ivyo uriko urambaza ni nyabaki, atawe navyo ubona. Hanyuma bigatuma mu mutwe wawe uba mu bizazane, bigatuma mu mutwe wawe ugira confusion, ukibaza ati ese uyu muntu turiko tuja he, ibintu n'ibiki ndimwo. Ugasanga imisi iriko iragenda utazi ko uri mu rukundo canke utazi ko utari mu rukundo, mugabo ukabana n'uwo muntu uko nyene. Umunsi rero tugiye kuvugana kuri iki kintu kugira ngo umuntu amenye ico akwiye gukora mu gihe yisanze mw'iki gihe. Ikintu ca kane kimeze nk'umuti, kimeze nka solution kuri iki kintu. Komeza ubane nanje. Ikintu ca mbere ukwiye kumenya mu gihe ukora vyose, mu gihe ukora uko ushoboye kugira ngo ushobore gutsindira urwo rukundo canke ushobore gukora nyene nk'umuntu ari mu rukundo kugira ngo wigare umutima w'uwo muntu, ariko ugasanga iyo hageze uriko uramubaza iki kibazo ariko aragukwepa, ariko wowe wakoze ibishoboka vyose, mugabo hagera ko umubaza iki kibazo uri serieux canke serieuse ukabona umenga ariko agica ku ruhande. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko uyu muntu adashaka yuko umenya ukuri. Uyu muntu ari aho akeneye kuba ari kumwe nawe, mugabo iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko uyu muntu atavyo ashaka, ariko hariho impamvu ituma agushira aho hantu canke hari impamvu ituma yumva mwogumana, mugabo ntashaka yuko akubwira ukuri kugira ngo udahava ufata ingingo zituma agutakaza canke kugira ngo udahava ufata iyindi ngingo ituma umubabaza. Rero hari abantu bakoresha ibi bintu kugira ngo bakinishe ubwenge bwawe canke kugira ngo baguhindure igikoresho cabo mu kukwereka yuko bagukunda ariko atari ko kuri. Rero niwashika mw'ibi bihe uzomenye yuko uyu muntu ivyo gukundana atavyarimwo, ahubwo hari ikintu agushakako canke hari ikintu ashaka iwawe adakeneye gutakaza. Rero kukubwira yuko agukunda canke kuvyerura ngo abikubwire bimugora, hanyuma akavuga ati nabimubwira ko dukundana cane canke ko ndamukunda azoca batangura kumfuhira, atangure kunshiraho amalimite kandi atari urukundo nari ndamukeneye ko, nari ndamukeneye ko ibi n'ibi n'ibi. Menya yuko uyo muntu ariko arakwica mu mutwe buke buke, uzogenda ubona ingaruka y'ivyo bintu, kubera ko uzosigarura ugahita uvuga ati harimwo abandondeye canke arabo narondeye ndabanka kubera nari nindiriye urya muntu. Rero wirinde umuntu agutesha umwanya muri ubu buzima, kuko uzosigara uricuza rimwe na rimwe usanga uraguhaye agahinda. Ikintu ca kabiri ukwiye kumenya ngaha, menya yuko uyu muntu muri kumwe hari ikintu agukundira canke akunda attention yawe kuri we. Ugasanga n'umuntu ari aho, ugasanga avuga ati naka mugenzi wanje ndamukundira iki, wenda afise ibintu nkunda mugabo sindamukunda, agaca avuga ati rero ico kintu kugira ngo ndakigarde reka uyu muntu ndamushire mu bizazane. Ugasanga umuntu abandi bantu baramusuzugura ariko wewe uramukunda, uramwubaha, uramuririra. Nta muntu n'umwe ataryoherwa mu gihe abandi bariko baramwereka yuko afise agaciro. Ugasanga ntagukunda ariko akavuga ati umuntu ndamutakaje nzobona yuko aha hanze abantu baransuzugura, ariko uyu sindamukunda ariko aranyubaha, reka ndamugumana uko nyene, reka ndamwereke ko ndamukunda atari ivyo, kugira ngo ngume mbona yuko mfise agaciro nanje mu bandi, kuko nshobora kurondera umuntu nka telefone umuntu nanje nkumva ndaryohewe. Kwa kundi umuntu ashobora kuba aja hanze bakamudeseva, bakamugira nabi, mugabo akavuga ati ndafise umuntu nza kuruhukirako. Ibibazo byose aza kubigutako iki n'iki, n'amastress y'ubuzima aba yifitiye aza kuyagushirako kubera ko yarose uburuhukiro, yarose haruhukira. Rero umuntu muri kumwe akwereka ko agukunda kandi ntabikubwire, ntavyerure, menya yuko yaguhinduye uburuhukiro. Rero ico gukora ni kumwikuramwo buke buke kugira ngo ushobore nawe gutera iyindi ntambwe, kuko niwaba uburuhukiro bw'abantu cane uzisanga wabaye morgue. Ikintu ca gatatu ni ikibazo ukwiye kwibaza. Ibaza uti nakoze ibingana gute kugira ndamwereke ko ndamukunda, ni gute ntihangana kugira ngo ndamwereke ko ndamukunda, nimba nkunda koko kubera iki atuma mbabara. Wibaza uti jewe ko nkora ivyo byose ugasa ndamubabaze ariko wowe ukabona umenga ntavyo yitayeho. Iki nico kintu kizoguha umuco
yiyo uriko uraja. Iki nico kibazo ukwiye kwibaza kugira ngo ubone neza ko uyo muntu atagukunda, ahubwo ariko arakinisha amarangamutima n'ubwonko bwawe, kandi ariko aravyica kwica buhoro buhoro kugira ngo umuhe icizere, hanyuma bizorangire akudesevye canke bizorangira akubwira ati sinagukunda, hama urire uvuga ati kubera iki, acavuga ati n'ubu ntavyo nari nakubwiye, ibikorwa nivyo vyakoresha, ati vyari ibintu bisanzwe, vyari ibintu vy'abajama. Rero niki kibazo nico kwibaza imbere yuko ubandanya n'uwo muntu mumazanye igihe mugendana, kwereka ko mukundana, mugabo yarase kwerura ngo bikubwiye. Musaba kwereka ko agukunda, ejo ukabona birahindutse, hirya ejo ukabona umenga yagarutse, mukaguma mwiyo mikino nyene, mwiyo mikino. Menya yuko uyo muntu atari seriye nawe, ahubwo hari ibintu agushakako canke hariho ibintu yipfuza kuri wewe. Ikintu ca kane rero arico ca nyuma ukwiye gukora ni nka solution. Uyu muntu nawe tangura umwikuremwo buke buke, tangura umwikuremwo buke buke, kuko umuntu kumwikuramwo direct ntibibaho. Gucomora visible carimwe ntibibaho, kuko usanga uri kurabara cyane. Ahubwo gabanya ama message, gabanya umwanya wahora umuha, gabanya ukuntu wahora umwiyumvira, ugabanye buke buke, ubitoza umutima, bizoza ni buke buke, kuko nutabikora hakiri kare uzosanga ariko urata umwanya. Ari abantu usanga mukundana canke abantu usanga mugendana bakaza kukurindira ko uwo bipfuza, aracarondera uwo yipfuza, mugabo kubera ko ataramuronka aba yipfuza kuba ari kumwe n'uwundi muntu, akabaraza kuruhukira iwawe, hanyuma yamara kuronka uwo yipfuza hamukaguta akigendera. Rero wewe tangura umwikuremwo, urondere uwiwawe canke urindire uwiwawe, kubera ko baba bahari. Nimba wemeranya nanje aya majambo, genda twandikire muri commentaire, usigire na like. Jewe wumva ni Jifred, mubandanye mukora subscribe. Ciao ciao, murakoze.